turi muri ho commandement tuje kwevaliwa turavugire vyagenze ivyo tubona hanyuma turagira rero kwinegura kugira ngo turabe aho twaguye mu mitego cyo ituma rero ni ikiganiro gifise ibihe bibiri no kubanza kuraba ingene vyifashe mu gihugu hama habese yase igira kabiri rero novuga nticiba umwiherero kugira ngo dushobore rero kwinjira neza mu kwinegura no kunegurana. Murazi yuko objectif dufise nuko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko ukaronka amahera. Ubu rero inzira yatanguye kuboneka nico gituma ubu discours y'ubu tuvuga tuti umurimyi w'Uburundi ategeza kuba umutunzi. Aho bavuga bati umurimyi ni nyarucari niwe mukene bakabona abafonctionnaire ngo nibo batunzi, dukeneye kubona yuko mu Burundi umurimyi ari we mutunzi wa mbere kandi biramaze kwibonekeza. Ubutunzi twari twarihenze aho buri. Objectif umupeiza w'Umurundi ategereza kuba umutunzi. Icya kabiri objectif nuko Uburundi tuteza kubona abantu bose baba mu Burundi barya neza kandi ivyo kurya vy'i Burundi bose nivyo turabona ko tugeze ku rugero runini. Ubu turageze ku rugero runini kuko ubu ivyo kurya biva hanze ni vya bindi vy'abasirimu banka kurya ivy'iwabo banka produit iwabo kuko kuja ko importa spaghetti uzifise uri mu muceri n'ingano ugacuja ko importa spaghetti soko buzikenye ni gisirimu. Kuja ko importa ubuki ubufise ni gisirimu. Kwa importa corne beef ufise inyama muhira ni baba igisirimu. Kwa importa ngo ntuze sardine ufise umukeke tilapia clarias ngabo Burundi tuzi producer ni gisirimu gusa. Ko simbona twe importa ibiharage nta bigori tuce importa. Ndabona yuko ubu mu Burundi koko nta importation y'ingya no kuvuga aha turageze ku rugero kuri pourcentage de réussite uko nabiyo twahereye iyo twahereye bama bariko baravuga bati mbega iyo tutagira campagne y'uburimyi abantu baba bashonje kumenga bafise imitima mibi ku Burundi ni beshi biba bimeze gute. Rero kubera ivyo ndagira mbanze ndabakeze uko twitangura twaracumbagira. Murabona ubu namwe bwiye muri ko muratembera ko mwumva akanyamuneza. Jeyo ndiko ndagenda ndaraba ibintu utweshekere nza ndatwandika nutwo rero tuvuga tucatangwa kwindegura habuziki kugira dushike kuri 100% mugagushika ubu je ndazi yuko baba abanyamahanga b'abarundi barashima. Ikindi kintu objectif dushaka nuko burimyi hojamwo incabwenge bamwe bahora bavuga ngo nibo bakire bakijijwe n'amahera ava mu kiya ca leta. Uno munsi harageze ko baba bakire nabo bakaja mu burimyi nabo babeho. Murandaba nkanezerwe mbonye umurima w'umufonctionnaire wawibwira nawe aho uciye uravuga uti umurima ni w'umufonctionnaire. Mugabira babaje kubona umurima mwiza ngaho ukazobona impande umurima atari mwiza. Nico gituma cabwenge abo bakire bamaze kuja mu burimyi aba izoca ibishure abimpande yabo baca bigirako. Ni ibintu bisanzwe je ndabibona kuko ufise abakozi abo bakozi baca bigiraho bakavuga ati yagize gutya haci hava mwibi nabo baca bavuga ati none uwo mwigana we vyogera gute. Murumva yuko hagiyemwo incabwenge mu burimyi no kuba mobiliza no mu zindi ntara rero mobiliza aba fonctionnaire incabwenge zije ku burimyi. Twebwe objectif yacu dushaka abantu batunga umupfuko ronke amahera. None rero muri ivyo birafise aho bihera. Ubwa mbere duhera ku isi icambere nuko tumenya yuko tuyikingira. Duhera aho nyene duhere ku isi. Rero ico kintu gutera ibiti kugira ngo dukonserve isi yacu imiserege. Hari ico nayo nababwiye ntimwe muri tegurira muci basoromye ibiharage bimwe byo kugira umuserege umwe ubandanye. Mugira iyo experience
umuserege umwe ntuvuye ngo umuserege ugarukire ko ngo karimbi kwa naka kujya hari habateranya amatongo bandanye mutumba wose icambere mutangura no gupima mu bapimire bagashinga imambo bakora nk'ibikorwa rusange byo gushinga imambo gusa ubundi wa gatandatu tuzokurikira ubundi rero kwa kane no munsi wa environnement bace bafata rero baca imiserege uki umuserege umugenda mutabikoze ubasoromye ibiharage ntimuvuga ngo harahandi muzobikorera ni muci ico kintu en plus ya irrigation collinaire no mu myonga habeho guca imiserege iyo niho muzogira experience ya mbere mu bisanzwe agriculture ni commandement nyene kujya tuvuga ni commandement ndetse mu province buramatara ategereza kuba impliqué ategereza kuba arimwo mu commune musitantera ategereza kuba arimwo kuko handi ntibikunda ni agriculture saba mobilisation abene gihugu bose bajamwo kugira dukingire isi neza iyi miserege nuko amatuyumva kandi tutabikoze ubu basoromye nta kindi gihe cyo kubikora icya kabiri uvuye ku isi rero je nshanja ku kintu ca fertilisation je namaniyumvira ingene Burundi bwoba pays bio uno munsi urumva ntiharagera kubera iki jewe ndiko ndavyumvira ibi exportation tuteza kwimvira ko twakwe exporta qualité hamwe abantu bose bavuga bati sosi eshe abantu bafise imirima minini bakiga korora nta kindi iyo tuvuze ngo bio bose baca bumva izine muga ntibigira bumva ko izine ikomeye ari ubworozi ereka n'umuntu ubwenge tuza turakoresha amasebi yababonetse yamene yangurube umuntu agiye arorora duke akasanga yarose rero mugabo nitwebagire yuko rero dukeneye une très grande production ukuvuga yuko ntitwaca tuneglija ntiturashika kuri iyo phase ntitubiheba mugabo dushobore gukora ku buryo abantu bose abarimyi batabira objective uruva wiha objective nta murimyi numwe atazoronka intabire ni imbuto zirabantu hariho ingorane dufise twebwe mu Burundi tutagwa kwitega imitego tutaragira nko muca mutakuva none bije zova ndazi yuko twe twihaye objective turondera amaformule ari ico mazi iminsi ndiko ndigisha ndazi ko munamwe twaherukamwe mwavuze yuko ndiko ndavuga nti tujya turima tubimbona nimwe mwaciye mumbwira yuko ari umuntu arima atagira amahera kugura imbutiro banuye nifumbire mwarumvise ko natagwe kamanya umufonctionnaire mwigishe naho we watagira umwanya agire partenariat kandi mwaraboje narabonye ko abene gihugu bitanguye kwinjira bavyumvirije none ahantu wo kwimbuye itoni ukaba wimbura ibiramajana 2 kubera wateye imbuto itarobanuye ucutera nta mase washizemwe mwivurisa hanyuma hagacaza umuntu agacavuga ati nzanye ifumbire n'imbuto nawe wazanye amaboko n'itongo none muce mwimbura itoni novuga yuko inyungu ni 800 kilo ivyo biramajana 8 mwongotse nivyo mwumvikana muti none tubigabura gute umwe wese kuco yazanye hasi muca musanga we wari umufonctionnaire ushobora gusanga uce wironkera ibiramajana 4 karelation yaho ritwara ngira ngo ivyo biramajana 4 wahora uba wamaze gufata ideni kugira ubironke rero ibintu vyigishije abantu bakemvestisa bahagira ama partenariat abarimyi n'abantu novuga nti bifise ibirashobora gutuma tuzosanga amatongo yose arimye kijambere kandi bwa bugori busa na jone bwaheze ivyo nivyo tuguma tuza turiyumvira imisi yose umuntu akiyumvira strategique faire dufashe iki niho rero burya nasanze ku vy'ukuri nta muntu arima ihectare irenga adashora je nabibonye umuntu yarimye neza kijambere imbutiro banuye akoresha ifumbire arenza ihectare ategerezwa kwimbura ivyashora nico gituma duca twiga uti mbe uwo mugopesha akazoriha ashoye ntibishoboka navyo birashoboka ibi vyo guteranya amatongo bituma niyo ngurane y'ifumbire iboneka n'imbuto BPA Gitega arabizi aho navuze ntibakemera guteranya amatongo hose jewe nanje nisinye imbuto yuko nzoca ndayibagabira gusa kugira ndabankuraje rero nk'ivyo nivyo mwoza muragerageza
mwinjizamwe abantu gushika bumva guteranya amatongo bumva kugira ama partenariat bigashoboka. Ibitegwa tusubire kuvuga tuti ibitegwa mbumbarugo n'ibitegwa njya kamazi turi kwishuri n'ivyo twaratwiga ko tufise ibitegwa by'ubwoko bubiri. Rero ngaho duca tumenya n'ingene tubikora. Tangura twigishanye chere dovale. Rero imbuto tugire imbuto tuvuga tuti turiziziye pour la grande production. Dushaka kushora hanze. N'imbuto tuvuga tutirize n'imbumbarugo. Tubana yuko naho wamera gute production utazoyishora hanze. Muri Bukabaganda tugitangwa kurimamire ko baje kuyirondera ngo bagure $5 ku kilo. Ico gihe ndababwira nti ko tutaragwiza ngo tugire imbuto nyinshi ntiduce tuvyihwabira. Hanyuma rero burya hari habagurishije ibugande kweri. Je rero ubu mbonye mire yagwiriye nca ntuma ibugande genda mumbwire babandi rero baze kutugurira ubu turafise n'imiburi itoni nk'ijana twogurisha. Bagiye ngo burya twari ko turondera imbuto basi. Mwumva ingene abandi ari bikoko vraiment. Ngo burya twarondera imbuto ngo twarayirose turarima ati ngaho tugejeje tuca dusanga bakora inzoga bashora ikongo. Abaganda muri mire bakuye imbuto Burundi baca baragenda bararima barongera kuko urabona zera n'ingoga zimara umwanya muto mu kwera mire iranyaruka kwera bararima none ubu bakora inzoga ipfundikiye bashora ikongo. Nibuka muri Kamerune baragize higanwa ku muceri bateka umuceri w'Uburundi ni wabaye wa mbere kandi wari umuceri nari nabarungikiye nabagenzi nabahaye umuceri hajyanye n'ugemura. Hanyuma uwo muceri baca ujana mu higanwa hageze higanwa ry'amakwizine acambwira ati none mwebwe uwo muceri wanyu hamwe muvanga umuceri wa Tanzania uwo Burundi bavuze yuko uwo muceri umota je nta nivyo narinzi ko ba parfum umuceri buryo umuceri abandi iyo wabo gwirabishe ku buryo bayi parfum ngo none uwo muceri umeze uko utayi parfume ngo tukumva ingene umota ngo parfum naho vyogenda gute baca baza kumbaza none mwe mu burima gute ndabereka ngiyi mirima baraje mu Burundi wa mu Kamerune arambwira ati umuceri w'Uburundi wabaye wa mbere muri Kamerune canumva muragira ihiganwa ryo guteka ivyo kurya ati twe haraba amahiganwa ama speciality natwe rero iyo Porto Verde ukagira iyo mpeke bakayibona bakabona utuntu twose du produit tuva muri izi produits zacu ndababwije ukuri uwo munsi woryoha kandi aboza kuwurorera ni benshi. Je biraza ko nkako kantu twora bigere twokiga kugira dutangure kuvaloriza no produit. Turiko turavuga imbuto je nashinifuza yuko atambuto nimwe torimwa mu Burundi. Muri ko muraraba imbuto mumenye imbuto zose zishobora kwimbuka. Hanyuma biciye bija ko niyumvira yuko twotangura kwankuraje aba privé bakagira ama centre de recherche agronomique. Kenya naragiye ahantu niho namenye ivy'amasere sanga imeze nka centre de recherche n'abanyeshuri baja kwigayo kuri iyo centre privé mugabo n'abanyeshuri bakavuga ati twe turakira abanyeshuri baje muri stage biga amezi 6 bagaca bitahira muri internat batemberera ndababona ari privé namwebwe kuko je narabonye burya mu Burundi ingorane dufise burya aba fonctionnaire de l'etat ntibare interioriza icari cyo le secteur privé. Musanzwe l'État ne fait pas, l'État fait faire. Muvuga ngo ntitugira budget ngo y'imbuto niki leta isigara ivuga iti budget ya ntunze ya subvention. Ni subvention naho ni à la hauteur y'ivyo ufise. Mugatuba dufise nk'abantu kinompa besoin même subvention isigariza kugira ngo bafese phase aux aléas climatiques. Mugabo ro secteur privé twebwe tuba ni nkuko araba troupe twe dukomanda no kuvuga ro fonctionnaire de l'État ni yishiremwo naho ba mu yandi ma secteur atari iyi yonyene no muri secteur zindi minier tourisme umu fonctionnaire ni komanda aba privé tubanze tuvyumve iyo mu privé yungutse leta iba yungutse burya ari n'abantu bazi yuko ngo leta ngo ifise ibihera no ibihera vya leta n'ibijya abene gihugu bafise
je barabwira abantu ndi no ni haba turimye ikawa twebwe leta yikontanta y'amadevize reka ivara y'amadevize naja mu baproducteur ntitwirirwa turihiguza batunze immédiatement barasuma baragira business amakore n'amatagisi acagwira agwiriye do fonctionnement de leta cishoboka hajya abafonctionnaire barira ngo imishahara umunsi abene gihugu batunze bagakora bazoca batanga amakore n'amatagisi vyinshi hanyuma leta icishobora gufonctiona iyo mishahara nihidugira kuko muca mutavuga none agronome atagira imoto amahera ariyo mu kigega muga rero aba privé badakoze nta mahera azoduga mu kigega rero twiyaraje aba privé bakore batunge amahera yinjire mu kigega iyo mishahara izoboneka ayo mamoto aboneke no fonctionnement yose leta ivyikora kubaka amashuri kubaka amabarabara bizoca biboneka muga badatunze bagabo tuzoguma mu bukene kwere umwaka wa 2040 hazoshikamo rero mumenye muri ko murondera imbuto dukeneye yuko twimbura vyinshi hanyuma hagacaza kuvomera rero kuvomera yemwe ico kintu ni mucite ko kabisa umuntu azapfuma avuga ati nananiwe mugana nakoze igihe bagomera imugera hajya munsi y'imugera bahereye ku bintu simple uno munsi urumva bace bameriyora hari habibanza nasanze nabo bariko baragomeza ibiti nyene hari ruguru yo ku mpanda uduga hanyuma nca ndabaterera isima none mbonye abene gihugu bariko barakora ivyo bacavuga ubu rero ngo tugira tuzana amabuye ngo ko iyo twubatse ngo bica bihenuka ngo kubera ivyo rero ngaba bo twankuraja rero ucuvuga uti ndazanye ndashizemwe akantu burya rero hari abantu two kwankuraja aha mu rugigi hari ya mu Kayongozi uri kuja Kayongozi zikanzuzi ziva hari hejuru mu mitumba hariyo urabigisha uti gato ashobora kugira ubukorikori ukazubona hariya muri ziriya nyovu mwamaze gushiraho imigazo ikamanukira hariya mu mihana wewe hariya ukazura bigisha reka twokora utuntu mu kibande ico gihe je baranyeretse ingene amazi aja ku mugazo urabona hagiye usanga hari gihomoka akaragasozi kayara kandi gasozi igiti bakibaje nk'ubwato gica kibumwaro baca bakubitako amazi akava ku rujya mutumba akaja ku wundi mutumba none ibyo ni ibintu bisaba yuko haza world vision no ayo na amazi urumva Imana yaduhaye hajya rero abantu ntibazi ku investisa urazi cari cyo office amazi iri guhangana nibihe erega ni mubanze bimenye Imana irashaka kutugeza tuze turamenya nibihe twatugezemo kuvomera rero nkubu umurashaka kuvuga ngo twararose imvura muribuka imvura Zambia bari barose mu mwaka wa hera yari nyinshi irenzeko uwo mwaka barigeze baronka imvura ntigeze baronka Malawi ntibarose bari bararose imvura none kubera iki mwamuva ko Imana izokwame batwengera imyaka yose rega nayo izobagerageza umunsi umwe rero iyi mvura ni mwabari mubona twayirose ni kuki mutagira hypothèse ama scenario muti mbega twoyibura mu mwaka uza twogira gute nico gituma rero mucantu kumwitwararika muti tube turiga kuvomera hakiri kare abantu bamaze kwemvesesa muri agriculture mukabwira muti no mukirima gutyo bavomeye ku mitumba bagize amaforaje umwimbu uzocuduga twebwe duce rutangura gufeza fase ku maklima murumva ko no muvuze ko muri Zambia abavomeye aribo barose imbuto none twebwe dufise amazi yuzuye muri iki gihugu nitwe tutoba turimenyereza kuvomera mwankuraje rero abantu bemvestisa amazi y'imvura kuyabika mu matangi kuvyimbuto nababwiye ko ari kurondera nyinshi murondere na nuvote je nkubo hari abantu bariko baravuga ko bagomba kugira industry yo gukora isukari muri beterave ikaho ni tashene de valeur nkubu akaroro ni kajya ko muri Eraga Inyanzarake yavuga ngo yabuze terrain ndavugira nti hajya hose ni wawe ni hajya hari bigaze hose nkumvikana mugira na kontra nabene gihugu abene gihugu nk'uwo muntu azoza muri ministere ngo mpitongo ndi mama beterave ushobora kuribura muco mubwira uti reka ndakwereke abene gihugu gira chaîne coopérative beterave bazaca bashora iwawe nkajya kirazira ko nk'iyo projet ipfa kugira turondera amaroveni variye y'abene gihugu bijya byose ni chaîne ukize chaîne de valeur umwe akagira karima gato yuda kandi bateranije nk'ivyo tukabankuraja bafise dohe bashaka kwinvestisa
mu bijanye na agriculture izo mbuto nshasha zovamwe ibintu bitari bike tukazigirira promotion chaîne de valeur nimwamushaka kumenya chaîne de valeur mwazopfuma mugenda mwige kuri projet y'ibizinu muri Sauver murabe chaîne de valeur ingene ikora kweri abene gihugu bagiye muri chaîne de valeur bama batunga chaîne de valeur y'inkwavu haji wagize abattoir baca baronka isoko nawe ucuja kwinvestisayo mu bisanzwe reinvestisseur ategeza kwinvestisa mu barimyi n'abarimyi rero kugira ngo bigende neza nabo barinvestisa washaka muri societe nyene hakujya nkuba borozi b'ingurube kwinvestisa muri transformation mugabo nuwa transformation nawe kwinvestisa mu barimyi kugira ngo ntuze la chaîne ntize igere icika umwe wese afise intere kwidacika nk'ivyo rero ni cigwa kinini mukwiye kwiga ku buryo mucigisha rero aba fonctionnaire chaîne de valeur boyijamwo cyane ugasanga birakunze je ndumva ngo abantu ngo bahingura agapiripiri bagashora hanze habwira iyo muhingura mwaragize chaîne de valeur mbabona abene gihugu ariko ari imipiripiri nyinshi bafise isoko utwo tuntu tw'udushene niko dutuma bagira amahoveni inzara ntizokwigera ibatera kuko baca bama bari active bariko barakora ahandi rero ni anagesa correct kwimbura je ndabona amahangare kweri wapi Rifo uko muguma muza muriga nagahangara gatoye basi kakarorero ikindi kintu nabonye umenga anagesa igiye kugura yaciye iba umenga irabujije abandi bagwiza tunga kugura ibigori oro twe mu bisanzwe leta yari kwigurira gusa stock strategic ihejeje gufigisa igiciro makubera tudafise bagwiza tunga mu Burundi bamenyereye kurya gutunga bariye umuproducteur burya rero bo bashaka kumuha zero bunguka amahera menshi cyane ingene umugwiza tunga ishu agafata ikiro akagigurisha igihumbi mugaje agacashaka ku kilo ndakigurisha 180 wewe agace agura GPV witi twe twarimwe turabo ivyo rero barabimenyereye bagaca babuda ngo ko bashize kwibe nini sinzokunguka donc singura hajya nta kindi baca baduhima urumva rero ico gihe anagesa irabigura sawa none buriho baca bahagarika business yabo bazoza kubigura muri anagesa uruhiro kandi bateza kuri ha frais administratif zose zakoze mugabo nkobo bavuga bati reka bize bijwengere kubene gihugu tubahe ifaranga nimeya tuje kubungukako rero nico gituma mbere twashaka yuko nkobo muri bije tutazosubira kuvuga anagesa zaba yifite bije autonomie de gestion none iregura urarangura uragurishije rega naho inzara yotera bazogura ntibazozobyabaha ku buntu kuko natwe twabahaye amahera bazogura no kuvuga n'amahera yamaho si fond perdu mwiyaranje rero ntituze duhombe tuje kuri volet y'ubworozi objectif namase n'inyama kurya neza nico ituma mvuga nti duhere ko ari utuntu duto twebwe ntuzoronka ahantu wororera inka igihumbi hajya ntimubone bavuga ngo mu Burundi nta borozi b'inka bahari none inka igihumbi wozorera hehe basha mugabo urashobora korora inka 20 10 zitanu mu muryango agira inka zibiri nziza iyo uko zigwira aragurisha inka ntagire nyinshi abafise inkwavu abafise ingurube abafise inka aronye utuntu ashobora gushora ubworozi rero hagira ukwavu gituma ndaruvuga nifuza ko go ba chaîne de valeur nini beruka kugira na étude yazo ni vyiza cyane ko muri komora bakajya ama centre nese kuko irifa ko tugira des génétiques les grands-parents génétique hagacha haba ama centre nese azoca produire rero les bases zigahabwa abene gihugu ari ushobora guhitamo ati generore nangrese gusa shora cyesubira kuja kugura muri centre nese mugari wundi azovuga ngo reka amanda zigwirize wanje wenyine azobona ko zabaye amacugane acha zishora zose acasubira muri centre nese kuja kugura izindi ama génétique tuya produise hanyuma n'ibindi bihugu bizoza kuyagurira ibihugu byo mu karere kuko gushika ubu nta centre de production de génétique turaronka muri East African Community bose rero tuyigize bazorohira kugurira ngahi wacu kuva no munsi mubanze muhere kwiyumvirira mwebwe ambo fonctionnaire yiyumvirira igihugu ntiyumvirira uwe
burya isheke zose dukunda kugira dutangura kwiyumvirira twebwe tukiyumvirira igihugu apre no vuga uti mu Burundi twokora iki kugira ngo iki kigende uko uhejeje kubipanga rero nawe ucuba umwene gihugu mu bandi kujya umwene gihugu yabaye satisfait niko nawe ubaye satisfait niko nawe urimo mu bene gihugu nico gituma rero impanuro ya mbere ikomeye abafonctionnaire bose simwebwe gusa nabo mugendana mu babwire duhindura ingendo twiyumvirire ubwa mbere twiyumvirire igihugu imbere yuko twiyumvirira twebwe ikitubuza gukora neza nuko keshi tubaza kwiyumvirira twebwe ivyo rero haca abatantasyo wiyumviririye wewe tantasyo ya mbere bega ahandi nduhira abandi nibiki tantasyo igira kabiri mpigiturire ubaza iyo wiyumvirira wewe ucutaka kwiyumvira wewe ikikubeshaho ntusubira kwiyumvira ikibeshaho bene gihugu rero nico navuga imbere yuko dutangura deba nziza nuko mwomenya yuko wiyumvirira bene gihugu ubuhejeje byose igiturire kuko naganda yabwire ko hari abatanezerewe aha bene gihugu badashonje hari abatabinezerewe aha hari habisharigishe ko abene gihugu barya bavuga bati none twokora iki kugira ngo umwimbu gabanuke abantu basonze mbe nta wogura abagronome bose akabagura akabwira ati nimwihumiririze turaba hari abantu rero bafise ishari bavuga bati Burundi dutegeza kubona abantu bafise ico bita esprit révolutionnaire urumva psychologique mu créer ikintu gituma abantu bagumuka rero la base dotu ni inzara dutegereza natwe kugwana umurundi wese arye